Barenga 124 bapfuye bahitanywe n'impanuka y'indege. Birababaje cyane aho ibara rihejeje kugwa ku munsi w'ejo kandi abantu barenga 124 barapfuye mu mpanuka y'indege. Abandi nk'I181 bakaba nabo nyene bongeye baritaba Imana mu misi itarenga 3 bose bahitanywe n'isanganya ry'indege. Ibara rihejeje kugwa kandi abantu 124 bapfuye mu mpanuka y'indege nka 74 nyene kuri 181 barapfuye inyuma yaho indege bariko baragenderamo ikorokeye imanuka ikagwa igihe yariko iramanuka ku kibuga c'indege ca Muan muri Korea y'Epfo, igihe yariko irava i Bangkok muri Thailand. Indege yariko irururuka ikigira ikibazo cyo kururuka nabi, ikigira isanganya bivanye nuko yatanguje amaguru ukutariko. Nkundire rero ndabasangize ino nkuru ya ino sanganya ryabereye Bangkok. Hello more people, hello everybody, hello bakunzi bacu ba Best Fan TV, comme d'habitude vous allez avec MC Jelani, the number one swagger station in our country from Rasby City. Nkundira ndabaye ikaze nongere ndabaramutse mwebwe mudahengesha na kudukurikirana kuri Best Fan TV, aho tubanaye tubaha exclusive news, aho tubanaye tubaha exclusive news dasanzwe tubicishije no kuri no televiziyo ya FTV. Wowe utaragira subscribe uri kuranyumva, gira subscribe. Wowe utaragira share cyangwa comment kuri bino biganiro dukora, waratanzwe n'amajambere. Ni nyuma y'igihe kinini cyane tubayagira utuna turiya, uno munsi tugiye kubayagira inkuru y'umubabaro, ivyaraye bibaye biteye agahinda, biteye ubwoba cyane kuri zino ngendo zirangiza umwaka. Turi mu kurangiza umwaka aho dusigaje umunsi umwe gusa twinjire mu mwaka mushasha, yaba bari mu Burundi, yaba bari muri Amerika, yaba bari ku isi yose muri rusangi. Reka mbu wa mbere kubifuriza umwaka mushasha mwiza w'2024. Turangije umwaka mwiza tugiye gutangura mu mwaka w'2025. Bantu mwese mudukurikira kuri no content yacu, mwirinde ingendo nyinshi, mwirinde ingendo zo kurangiza umwaka kenshi zitera amasanganya. Ni inkuru ibabaje cyane aho hapfuye abantu barenga 124 bapfuye bahitanywe n'impanuka y'indege. Birababaje cyane aho ibara rihejeje kugwa ku munsi w'ejo kandi abantu barenga 124 barapfuye mu mpanuka y'indege. Abandi nk'I181 bakaba nabo nyene bongeye baritaba Imana mu misi itarenga 3 bose bahitanywe n'isanganya ry'indege. Ibara rihejeje kugwa kandi abantu 124 bapfuye mu mpanuka y'indege nka 74 nyene kuri 181 barapfuye inyuma yaho indege bariko baragenderamo ikorokeye imanuka ikagwa igihe yariko iramanuka ku kibuga c'indege ca Muan muri Korea y'Epfo, igihe yariko irava i Bangkok muri Thailand. Indege yariko irururuka ikigira ikibazo cyo kururuka nabi, ikigira isanganya bivanye nuko yatanguje amaguru ukutariko. Nkundire rero ndabasangize ino nkuru ya ino sanganya ryabereye Bangkok muri Thailand, aho ahari yavuye ino ndege. Amasana matandukanye kuri internet yerekana ko ukuntu indege ya Boeing 737 akarongo 800 ikoreshwa na Jeju Air yaguye iva mu nzira y'indege igwa mu ruhome imbere yuko iturika. Kugeza ubu icatumye iyo manuka iba nikiramenyekana, naho nyene abajejwe kuzimya umuriro ku kibuga c'indege bavuga ko ibikoko nk'inyoni bishobora kuba ari byo vyatumye iyo ndege idakora neza, canke ko ikirere kibi naco nyene gishobora kuba ari ico catumye iyo ndege iba uko. Ariko rero itohoza riracariko rirabandanya mu bakorotse. Mu barokotse urupfu babiri ni abakozi bo muri iyo ndege, inkomoko ikabiva kuri BBC News. Guys,
mu mpera z'umwaka kenshi turamenyereye hakunda kuba amasanganya ndetse n'hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi murazi ko Bface on the floor yagize isanganya imodoka y'ibirasha, hari n'uwundi yaruka kuva hanze imodoka yarakose yagize ikibazo irasha ariko araduga ruguru. Ico benshi bibaza aya masanganya ava kuki? Akenshi biravuga ko mu mpera z'umwaka shetani ateza amasanganya cyane mu bantu, ugasanga abantu benshi baritaba Imana, ugasanga abantu benshi barapfa, abantu benshi barahura n'ingorane zitandukanye. Nta kintu kibabaje nko kumva imiryango 124 yari iri mu ndege yose kwitaba Imana. Guys, birababaje. Usenga Imana yose ikunde kuruta byose. MC Generation kuri Best Friend TV nako ntahengeshe kugira ngo ndabazanire exclusive news iciye hano mu kubarondera amakuru hirya no hino avugwa ku isi. Muribuka ko no mu minsi yahera aho etage mu gihugu cya Tanzania yaguye ku abantu benshi barapfa, abandi barakomereka bidasanzwe. Muribuka ko nani wacu mu Burundi mu Kanyosha hariho etage yaguye igwa ku bariko bararaba umupira wa Man City na Real Madrid. Muribuka ko naho nyene hakomeretse abatari bake, ariko Imana irakinga ukuboko. Reka duhoze imiryango yabuze muri ino sanganya y'ino ndege. Murabona ko indege yavunitsemo kubiri, bamwe bakavuga ko bishobora kuba byatewe n'inyoni zihagurukira, abandi bakavuga ibi na biriya bitandukanye. Imiryango yabuze tubwire ati polisi sana nabo ndimanditse nawe mudukurikirana mwese muri rusangi turihanganishije no muryango wabuze. Mbega wewe nakahe kajambo wumva uvuga kuri uno muryango wabuze? Tubabwire ni rest in peace, Imana irabakunda, bose bagire iherezo ryiza. Buri muntu wese apfa ku gihe ciwe. Ni igitangaza c'Imana caho abantu bose buririra indege rimwe batazi ko umunsi wo gupfa n'isaha ari imwe n'itariki ari imwe mu kurangiza uno mwaka. Turabakunda cyane. Ishoboye MC Generation wa kutoa jasho, the #1 swagger station in our country from Rasby City. Hano muri Best Friend tubanaye tubaha exclusive news idasanzwe kugira ngo namwe mama muri update kuronka amakuru aca hano iwacu muri Best Friend TV. Turabakunda cyane. Jabrace ciao, Imana ibaduhezagire. Turangize tunabifuriza umwaka mushasha mwiza, muze mugire umugisha mwiza, amagara meza hano iwacu mu gihugu cyacu Burundi ndetse no kwisi yose. Jabrace ciao.